ku munsi wa mbere nyumvira ko mwiteguye neza gusumba jewe mumaze kuja muri mood ya bino bikorwa kuva aho byatanguriye so sinaba ngo ndabiyegereje ahubwo nimwe nyene bo kunyegeretse ndabashimiye cyane cyane bateguye rino kayishabwenge y'abashirahamwe rya Brightness y'aba Inganji y'aba Christian artists involved turabashimiye ko bateguye ikarishabwenge kandi bakiyumvira ko hari ico twashobora guterera muri bino bikorwa Imana bashimire kandi turabibubahiye hama yabwiye ko nitwa Nikiza Jean Apôtre ego ntiyabeshe ndubatse abana bane babiri muri bo nibo tuvyara mu buryo bw'umubiri abandi n'Imana yaduhaye hama nkaba pastori mugabo nkaba ndongoye n'ishirahamwe riterera mw'inagurwa ry'ishengero Little Flock Ministries naryo rifise ibikorwa byinshi cyane bitandukanye rikora nko gufasha abantu gutahura Bibiliya biciye muri Green Pastures bamwe bamaze kugira iyo programme biciye mu bikorwa bitandukanye nka Sabanière aho dusanzwe dufise iyandikiro rya blog hamushobora gusanga amarticle yacu kuri sabanière.com turakora ibikorwa bitandukanye byo gufasha abana n'imiyabaga kugira ngo bategurwe hakiri kare bagira urufatiro rw'ubutumwa bwiza tuvyita Little Flock Junior mugabo hari ibikorwa dukora bisa n'ibi harimo projet yitwa Sela Hymnody isanzwe ifise intumbero yo guterera mu bikoresho byo twita les outils liturgiques kwishengero ryo mu Burundi rero muri vyo harimo itororokanya ry'indirimbo zasobanuwe zikuye mu zindi ndimi twashoboye gukora aho ushobora gusanga application ya Sela haba kuri App Store canke kuri Play Store canke kuri YouTube indirimbo zimwe tumaze gushirako abataraba indirimbo yacu yitwa Muco w'isi twasubiyemo ya Laurent Degol murahomba vraiment it's a great song kandi subiwemo neza cyane yitwa Muco w'isi kuri channel yacu ya Sela Hymnody Burundi nanditse igitabo cyose ndahejeje mbona haje bataraheza kwitunganya sinzi akagorane bagitse amapapa y'insanjini yatuguruka okay sawa voilà rero ndabiyegereje nashaka dufata umwanya mutonya bambwiye ko twavugana gatonya kubijanye n'abanyamuziki n'ivyo bizera mva nta matoza ndagira kugira ngo menye abanyamuziki b'Ubujumbura ni Burundi ivyo bizera nta matoza ndagira mugabo niyumvira ko nza kugira cyane uruhara rw'ivyizerwa muri iki gikorwa c'uburirimbyi n'umuziki igene bihanahana ivyo twizera n'ivyo twandika n'ivyo turirimba niyumvira ko nza kuguma muri ico kirere cyane gusumba kuja mu bindi rero ndabiyegereje munyemereye twosenga gatonya umwanya mugufi Lord God, we worship you, we exalt your name. Nuhabwa icubahiro mwami, this is a wonderful moment. Uduhaye kugira ngo tu reflecting kuri kino gikorwa. Dusavye mwami la grâce de comprendre, la grâce d'appréhender inyigisho tugira twiga uno munsi, la grâce de croire, la grâce de s'accrocher kuduhishuriye mu ijambo ryawe et la grâce de mettre en pratique ta parole. Reka mwami jewe ngiye kwigisha umpereze une grâce particulière de communiquer ta parole.
muri Kristo Yesu niho dusenze, amen. Voilà. Niyumvira yuko tutaraja muri vyinshi, hari akagwara twese dusangiye hano, turakunda umuziki. Niyumvira yuko n'ururimi twese twumva hano, kandi ni ingabire idasanzwe Imana yatanze. Umuziki si rukristu, umuziki si spirituel, umuziki si ikintu c'abaporoti. Umuziki c'est en soi, c'est comme ni gutya Imana yaremye une fleur. Nahora dans la campagne pour quelques jours de repos. Ni gutya Imana yaremye une belle verdure. Kujya Imana yaremye ibintu vyiza, la beauté. Umuziki niyo beauté symphonique Imana yaremye, ikanadushoboza kugira amatwi awuryohererwa. Kubera niyumvira yuko naho hoza umuntu wa mbere azi kuvuza piano neza, imbwa ikarengana, ntiyoshobora ngo ngumva iyo minere basha, parce que ntiyaremwe kugira ngo yinjoyinge iyo symphonie. Alors Imana imaze kurema la beauté, yaciye inaturema ku buryo we are made to enjoy music. Actually umuntu ati enjoying music aba agwaye, ateza kuja kwa muganga. Ni nk'umuntu yogenda ahantu hari un jardin nziza, hanyuma abantu bose bakayitangarira, bakavuga ngo ivyo ni biki muriko muraraba. Ati none nta kintu murakoresha umwana shangwe muze tugenda. Uwo muntu afise ikibazo. Umuntu adashobora en tout cas au moins une seule fois, quand aussi c'est pas exagéré, je regarde le coucher du soleil avec mes enfants. Au moins une fois par semaine, 15 ni 2 fois, parfois même 3 fois. Le coucher du soleil, c'est tellement beau. Ntora abana ku ishuri biga ahantu haruguru mw'irohero, tukaba tugenda kuri Scapers, hariya ruguru murahabona, mwese murahazi. Iyo wicaye hariya ruguru kuri Scapers, amasaha ya 17h30 vers 17h45, et tu regardes le coucher du soleil. Imbere yuko dutaha ndababwira nti il faut qu'on regarde le coucher du soleil. C'est beau, c'est très beau. Quand on vient juste pour le coucher du soleil. Parce que c'est très beau. Imana yaduhaye igihugu kigifise ibintu vyiza. Kumbure abaguza tunga bacu batarashobora kudufasha kugira ngo byukuri bibe ivyiratiro gose. Mugabo Dieu vraiment nous a donné un très beau pays. Rero la musique iri muri yo beauté. Ivyo rero si byose ibintu giporoti, la musique ni yo beauté en soi. Utarayambika umwambaro w'idini, utarayambika ikindi kintu cyacyo cyose. Mbwa nkuko mubizi, umuntu ungena Imana yamuremye kugira ngo ahereze intumbero ivyo asanze dans la création. Alors, umuziki en soi, c'est un langage universel uyisanga hariho hose. Birafise kumbure techniquement ntitwoja mu buryo butandukanye bwo kwapprocha la musique, ma définition itandukanye ari technique. Mugabo en général c'est un langage universel duhuriramo n'abandi bantu bose. Of course, hariho urashobora dans une culture ugasanga their way of doing music when you are what are they exactly doing, eh? Mugabo uko biri kose kuteba ugenda utahura yuko chaque culture s'exprime musicalement d'une manière ou une autre. Mugabo kandi non seulement que chaque culture y exprime musicalement,
mugabo kandi la musique nous rassemble uravye chaque culture n'ingene yexprima urashobora gutora akarangamutima k'uwo muco mugabo en même temps uri kuradmira leur aspect unique ukumva kandi murasa muratandukanye ingene babikora ariko kandi umuziki ça vous rassemble ça transcende les cultures ugiye ahantu naho umuntu mutoba muzinanye mugaca muhurira kuri même passion ya musique ubwo nyene nta bindi biba bisigaye mucamo abagenzi abasegeza ko mweshanja ayo ma diversité gusa mais la musique iri interculturelle iraduhuza mugabo ngira ntiberukantu ka gatatu umuziki n'umukozi ataho yegamiye nkuko nababwiye rero nti abantu barahereza none ubu projet ari he ni jewe okay twavanse gato nako ndagereza gutanga ama definition ari générique nako ndavuga yuko ari asubira inyuma gatonya nako ndavuga ko ari ururimi mpuzamakungu c'est un langage universel nako ndavuga ko c'est un instrument interculturel mugabo nashaka gutebera hagatatu n'umukozi c'est un instrument il est neutre nizo ko navyanditse muri article ariko ndasigura ivyo bintu twita ngo musique profane musique gospel nababwiye ko ivyo bintu je ntavyemera la musique c'est de la musique simplement c'est un instrument il est neutre alors il revêta les caractéristiques uyihaye intumbero uyihaye ariko ubwayo musique kabisa mana ya Israeli n'umukozi ataho yegamiye umutumye gukora ibibi arabikora umutumye gukora ivyiza arabikora mugabo mwumve yuko comme une beauté imana yaremye ntabwo imana yaduhaye ikintu ushobora gukoresha nabi c'est le péché qui pervertit la musique je vous donne un exemple une fleur jewe mubona ndi kigabo c'imyaka 40 nogenda nkafata ishugwe ryiza ngacigenda ndondera akana k'agakobwa kari muri secondaire mu w'inzu gasumya nka 15 kacinda gahendesha iryo shugwe kugira ngo ndagasambanye kakaritamari hanyuma ngacinda gahenda kagasambanye ikosa n'igishugwe iryo shugwe rishari profane ariko mu by'ukuri imana ntiyaremye la fleur kugira ngo tuyikoreshe mu guseduiza abantu dukoreshe ego bien sûr kugira ngo uryohere umugore wawe bien sûr n'umufiancé wawe muriko muritegurira kubaka ariko fleur ni ikintu ciza kitakwiye kuba associated with any idea of evil c'est une beauté imana yaremye ku buryo idakwiye kuba associated n'ikintu na kimwe kibi mugabo abantu etant uko bari kubwo kononekara kwicaha barungika umuziki bakakoresha ikabikoresho gikora ibibi ariko ubwaco c'est un instrument il est neutre ndiko ndanyarutsa nagira mvuge ibintu bitatu nyamukuru dukoresha umuziki ko rero mwambwiye ko ivyo twizera hamwe n'abanyamuziki ndaza gutebera kucanyuma mugandi ibindi ndabica ko gatonya alors mu buryo bwiza canke mu bubi hari ibintu bitatu twama dutuma umuziki gukora voilà icambere through our music we convey ideas nous transmettons des idées icyo rero camyeho kuva kera sinovuga yuko la musique en soi nabwiye ko c'est une beauté imana yaremye pour que on jouisse de cette beauté nous sommes obligés gushira la musique c'est la musique tu peux mettre de la musique muri douche itagira amajambo washofuza jazz mu modoka kujya uri kuritegereza une beauté dans la nature c'est une beauté tout simplement mugabo bivanye
n'intumbero dufise turashobora kurungika do music kugira ngo itware iciyumviro dufise in ideology. Alors throughout history abantu barakoresheje music kugira ngo batransmete ivyiyumviro bibi canke vyiza. Benshi agaca bitango ni la musique engagée, Tiken Jah, Bob Marley n'ibindi ngivyo. Ce sont n'abantu bafise des idéologies. La musique est pour servir à transmettre une idéologie bien construite. Alors tukumbure twebwe ino Big Zo ino akunda kuvuga ko kera abarundi ba kera barafise une musique iri engagée. N'abantu baririmba uteme iki. Mais la musique parfois elle est faite par un penseur qui a bien construit son système de pensée and he uses music kugira ngo transmette the whole ideology abafise. So Bob Marley ntabwo ari umuntu gusa just yiryohera. He had convictions. Get up, stand up for your right. Baririmba ngaha. Get up, stand up, don't give up the fight. He wanted kuhamagarira Africa unite. So he wanted to use music kugira ngo apase un certain panafricanisme. Alors là, la musique devient un instrument pour servir une idéologie. So we use music kugira ngo dushobore ku exprime our convictions. So, ni vrai yuko artists ntibakwiye ko abantu bari superficiel. Alors, in some countries, actually, artists are intellectuals. Parce qu'on fait les lettres, baba dit yuko abantu twita ngo ba Michel-Ange, aba sculpteurs bo muri Moyen-Âge, c'était des intellectuels tout faits. Aujourd'hui, la musique, il court par, mon Dieu Seigneur, quelqu'un qui ne lit pas, qui n'a rien à dire tout simplement. Qui n'a rien à dire tout simplement. Mugabo, mubindi bihugu, la musique est utilisée pour transmettre une idéologie. Il fut un temps où blues était utilisé pour exprimer son sentiment, cette émotion. Umwirabure ariko aragira au milieu des injustices dans une société tamwakira. C'était pas pour peu après arakoreshejwe pour transmettre des émotions sexuelles n'ibindi ngivyo. Mugabo avant blues c'était un engagement. Reggae c'était un engagement. N'ibindi ngivyo. Rock ya corresponda nama revendication une nouvelle génération iri kwiragira. Donc umwatisi nakwiye kuba umuntu juste uteze kuba umuntu afise une certaine idéologie pour la transmettre. So en tant que chrétien tuza kuraba ce qui nous tient à cœur. Mugabo ikintu cy'uko abatiste batiga ngo bagire ivyiyumviro birashe n'ibintu byagiye kwaduka mu nyuma. Ubwa kabiri umuziki washobora gukoresha kugira ngo ukabure ibigumbagumba pour réveiller les émotions. Alors, je crois que hari agaflash kagenda nakagaruka nawe ntagacafi hajya. La musique transmet les émotions, mugabo kandi elle produit les émotions. Wewe unezerewe, tu peux exprimer cette joie au travers de la musique. Mugabo kandi au travers de la musique, tu peux éveiller la joie mu buzima bw'abandi bantu. So hari agaflash kagenda kandi nakagaruka. Mais la musique irakozwe kugira ngo itange une émotion. Alors, iyo émotion ifatanye n'ikicumviro cyambere twatanze, la musique itanga icumviro kandi ikavyura ikigumbagumba,
iyo emotion tuyita une emotion iri cognitive kubera c'est n'umuntu wamuhaye iciyumviro hanyuma kimuryoheye gaca giproduisa des émotions kanaka. So it's cognitive. Mugabo, la musique c'est pour éveiller les émotions. Je connais un pasteur qui était trop sérieux, ça c'est pas exagéré, et qui a demandé à son worship leader quand tu as joué ma note, elle est très émotionnelle. Je lui ai dit, mais c'est quoi exactement? Tout simplement, arrête de jouer. La musique, elle est là pour éveiller les émotions. Elle est là pour transmettre les émotions, pas pour les freiner. Oui, abantu bashobora kuenjoyinga the music gusumba the ideas ziko zirabatransmise. Mais la solution, c'est pas de jouer une musique il est sèche. Non. Icyumviro cyose niba gifise une beauté intellectuelle, reka giproduise aussi n'ibigumbagumba parallèlement. Et la musique, elle est là, non seulement pour transmettre, mais aussi pour éveiller les émotions. Alors, ngaho mwisi iyo musique irashobora gukoreshwa nabi kugira ngo ivyari ibigumbagumba vy'ivyaha. Et ça, vraiment, c'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. Parfois, les émotions suscitées par la musique, elles sont juste belles et neutres. Ce sont des émotions d'amour, ce sont des émotions romantiques, ce sont des émotions de solidarité et de fraternité. Et je me suis exprimé sur sa bannière, j'ai écrit sur ça. Oui, qu'il y a un choix pour l'article sur la musique profane. Mugabo kandi, corrompu par le péché, la musique a choix de transmettre des émotions sales. Zono nyonichar. Nakona tanga karoki ndirimbo isanzwe ya Slimane na Vita musanzwe muzi. Avant toi, nimubwire ngo ntayo muzi, ko murambesha. Mugabo iyi ndirimbo texte yayo par exemple urashobora kwiraba ni indirimbo yisi urashobora kwigira tuvuge n'indirimbo nshasha abajene bari munsi yanyu basigaye batamba y'umwana w'umukobwa wo mu sud africain yitwa Tyler Make Me War hari abatayizi n'ivyiza muri ikirijwe mugabo batonya banyu sandute bariko barayitamba muri umwanya muri vacances. Tyler n'umwana mutonya mu South Africa. Iyo ndirimbo ntirakwiza amezi 3 mwegeze igishikire 100 millions de vues. N'umwana ari gitangura kuririmba. Iyo ndirimbo Make Me War ni ndirimbo iri sexuelle, iri sensuelle. Alors murabizi indirimbo zidukikuje hano zimwe zirimba na Bruce Melody n'abandi. Et les gens leta ikavuga ati izo ndirimbo nimpanga kuziririmba nimpanga kuzivuza ku maradiyo iyo dufite ububasha twari kuzihagarika kuri YouTube kubera zeve ya une sensualité. Alors Bruce Melody ariko arisigura ku ndirimbo yandika zimwe ziri sensuelle avuga ati je ndazikorera ku bantu bubatse none ntibakeneye ku exprimer iyo sensualité entre les partenaires bubatse. Ati mugabo wishize ku radio so abo bose so bayumviriza bonyene ati ivyo birabaraba. Anyways, indirimbo zancourage abantu kwirekura sur le plan sexuel. Alors uwo mwana ariko aririmba afite 15 ans, afite 17 ans. Ni wiyumvire yuko kuko twebwe hano twese turafise un système de défense yo guprotéger les valeurs ibintu dutenako cyane. Iyo izo ndirimbo abana bariko baraziririmba uko bagenda biidentifia nizo emotions sensuelles ziri muri izo ndirimbo niko bagenda barabesa la garde, les valeurs za maîtrise de soi, les valeurs za retenue, za self control bagenda barazirekura batabizi.
uwo munsi niyagenda kuramutsa umukopa wiwe akamubwira ati akamushiramwo akaririmba ati aca yumva iyo ndirimbo iriko iramwinterpela kwirekura sexuellement. Alors vous comprenez là qu'une telle chanson il iriko iratransmettre une émotion, mais une émotion sale. Mais d'autres chansons zira transmettre des émotions ziri saines. Ubwa gatatu, la musique irafise ingene ifise un effet sur le comportement. Déjà twamaze kubiholia mugabo ni imbarutso y'inyifato. Musique nukeneye kugira séminaire hano kugira ngo usigurire abajene ibintu kanaka ube c'était à faire des choses. Au travers la musique, les gens bashobora kwisanga bari induits à afficher certains comportements kubera la musique yabatwaye muri ivyo. Hari indirimbo yitwa Legend. Iri jambo Legend ryarabaye popularize ngaho i Bujumbura. Sibyo none? Shajya mutipe no mu Legend kabisa. Linoji n'umunyakayanza yiwanyu hajyanye. Ni Kayanza represent. Alors gerageza murabe ama lyrics Linoji aririmba muri indirimbo. Legend ntatinya gucitinga. Mwumva gute? Niwaronka akamape ntugasige. Niwanyima nzorondera besto wawe. Kandi Legend ntarira imbombo mwishashe. Mwabizi imbombo mwishashe? Niki? Ni preservative. Nta muri Legend agenda gukoresha preservative. It's a very dangerous song. Very dangerous song. Alors, je mutonya wanje arigeze gusora music profane hanyuma ndamuhamagara mu cuma ndamubaza. Umunsi umwe uzokura. Uzorongora uzovyara. Abana bawe uzokwifuza ko ba influence n'indirimbo. Ati oya. Ni kuvuga abandi bantu bahereza ivyo tukwifuza ko abana bawe bakora. Alors, certaines chansons, ce sont des instruments kugira ngo zivyare certains comportements. Hari nk'indirimbo ziryoshe nka nkunda abantu bakunda abandi, nkunda abantu bayaga nayo kwangana. It's a great song. Ivugijwe traditionally muri Tanganyika music. Mugabo, very nice song. N'uyiririmba urabona how he's cheering araryohewe. Alors, vous voyez que les chansons transmettent non seulement des idées, des émotions, mugabo kandi ziravyara des comportements. Dans la Bible, on va voir que la musique fait la même chose. On va lire la musique et les émotions, Jacques 5:13. Mfashe Bibiliya gato. Twako turaba uburero bwo mwisi, hari n'abaciye baryoherwa gose cyane. Mbandanye n'uburero bwo mwisi. Ngezaha. Muri Bibiliya dusanga la musique avec les émotions, il y a un rapport 5:13. Muri mwebwe ni haba hariho uwabaye nagira iki? Nimba hari uraraniwe nagira iki? Naririmbe ishimwe. Nimba uryohewe sing. Kubera music is an expression of emotion. Y'umunezero cyangwa umubabaro naho nyene. Umuziki ni ivyiyumviro. Deutéronome chapitre 31 verset 30. Deutéronome chapitre 31 verset 30. Tunyarutsa, pas beaucoup de temps. 31
verset 30. Alors, juste, c'est le dernier verset, oui, chapitre 31. Chapitre 32, turatubona indirimbo yandi, indirimbo ya Mose. Indirimbo ya Mose, alors uyu mutipe sinibaza ko yari umuririmbyi. This man yarabegera. But he loved music. C'est vrai, sa sœur niwe yari umuririmbyi, avec une très belle voix. Mugabo Moïse, turaza kuraba isano hagati y'agakiza no kuririmba. Miriam yararirimbye baja gusikira gitukura. Amen. Amen. Muravyibuka? Mais Moïse ariko araganiriza une génération igira yinjire muri ikanani. Muranyumva? Iyi génération abavyeyi babo bafiriye mu bugaragwa, bo baca bavukira dans le désert. Maintenant ils vont traverser le Jourdain. C'est une deuxième génération. La première génération, Imana yayihanye imaze 40 years izunguruka mu bugaragwa gushikaho barangira bagahera. Mais Moïse, il est là pour diriger une nouvelle génération. Il ne veut pas yuko iyi génération ihusha akaryo nk'uko abavyeyi babo vyagenze. Anya ndiko ndabahiza the whole context ku murongo wa 14 handitse ngo uhoraho avuga ko Abisirayeli bazosubira inyuma kuva kuri verset 14 gushika kuri 29. Moïse ariko transmit ijambo rivuga iti ndatinya yuko the same way abavyeyi banyu bangararije, you may do the same kandi nkabahana maze ntimwinjire mu gihugu c'isezerano. Alors, Moïse, pour les mettre en garde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire une chanson. Alléluia. Alléluia. Nimunyitabire muganda w'Abanyamulenge, nimunyitabire. Amina. Amina. Nimumvugire ngo amina. Alors Moïse yaranditse 5 books pour la nouvelle génération. Beshi nibazi yuko ibitabo bitano kuva mu itanguriro hajya Moïse yariko arandika cyane pour la nouvelle génération. Ariko particulièrement igitabo cya Deutéronome gusubira mu vyagezwe, ngamurumva ko arimo gusubiramo sivyo, acandikira une nouvelle génération n'amajambo menshi. Mais pourquoi il doit écrire une chanson alors qu'il a écrit des livres? Pourquoi écrire une chanson alors qu'il a déjà écrit des livres? Bazobisoma hanyuma bagaruke ku Mana, bazobisoma hanyuma babone ico Imana ibagomba ko. Why a song? Nuko a song is more powerful than books. Mwari mubizi. Ariko arangiza avuga ati let me write a song. Naranditse books but let me write a song. Hanyuma muri ino song, muri ino ndirimbo, I will summarize ibyo navuze byose muri bijya bitabo. Amina. Hanyuma uzomenye indirimbo, it will guard, it will keep his heart. Bizozigama umutima wiwe. So pour Moïse, c'était pas un jeu ariko aragira. Au travers la chanson, ikivugwa muri chapitre 32, Moïse veut transmettre à la nouvelle génération la loi de Dieu, la révélation de Dieu. Imana yamuhaye au travers tout le livre et Deutéronome. Et d'ailleurs, à travers les 5 livres d'Exode. Parce que la musique, elle transmet des idées. Dès que tu avais verset 46, tu avais la musique et le comportement. Verset 46, oui, chapitre 32. Il y a une ndirimbo igiye guhera.
verset 46 ijya ndirimbo igiye guhera, reka mbere kuri 44 turi kumwe. Nuko Mose araza avugira amajambo yose y'iyo ndirimbo mu matwi y'abantu afatanije na Yosuwa mwene Nuni. Aha na general yararirimbye kabisa, aha na general yaraje kumufasha. La chanson était très importante. 45. Maze Mose arangije kubwira abisirayeli bose ayo majambo yose, munyumvize 46, arababarira ati mushire imitima hehe ku majambo yose mbabaririye uyu munsi. Amajambo muze muyahoze, muyatoze abana banyu kugira baze bitondere amajambo yose y'ivyo vyagezwe babishitse. Amen. Mwumvise le but final y'ijya ndirimbo kugira ngo iproduise une génération qui obéit. Amen. Et qui obéit de génération en génération, parce que la chanson se transmet d'une génération à une génération. Amen. Amen. Bénédate, la chanson c'est un instrument extraordinaire de Dieu pour éduquer des générations, pas juste une génération. Nimufate ibisanzwe your responsibility as artist. Ifise ububasha bwo gutegura urunganwe rwumvira Imana. Ikibazo ni the words we sing, amajambo turirimba muri izo ndirimbo. Mbega ni ya majambo azovyara une génération ihesha Imana icubahiro. Ni ya majambo azovyara une génération qui craint l'Éternel. Ni ya majambo azovyara une génération qui obéit l'Éternel. C'est ça la question. Imana idufashe cyane. Nashaka ndababwire nimba wifuza gutanga a legacy through your songs, nimba wifuza gutanga umwandu biciye mu ndirimbo zawe, reka ndakwereke aho ukwiye gutebera. L'évangile, ubutumwa bwiza. Tugarutse rero hahandi, mbega twizera iki nk'abanyamuziki? Twumvise ko dufite igikoresho kidasanzwe mu maboko yacu. Twogikoresha neza gute? Inyishu ni imwe, c'est être enraciné dans l'évangile de Christ. Ngira mare uyu mwanya usigaye quelques 20 minutes ndiko ndavuga sur cet évangile. Alors, iyo tuvuze ubutumwa bwiza tuvuze inkuru. Mu ndirimbo tudonda inkuru. And I'm afraid yuko vyinshi tuvuga mu ndirimbo zacu, it's not the gospel. Because the gospel is the good news of Jesus Christ. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité. Mais nous, we tell people our stories. And our stories is not the gospel. Yego. Muchamuvuga, aragarukanye y'amartikle yiwe, agira asubira avuga abaririmbyi nabi. Okay. Magana kubwire ikintu kizorama n'ubutumwa bwiza, ntabwo ari inkuru yawe. Urazi inkuru ngaha twibageza abantu bakomeye gusumba wewe. Urazi inkuru z'abantu bahambaye twibagiye. Duhari kugira ngo tubwire abantu inkuru imaze more than 2,000 years iri kwiravugwa, kandi nta muntu umwe irigera irambira. N'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Niyo mpamvu muri ivyo mubajije ati ukompoza gute? Ngo ivyambayeko, ngo ivyanshikiye, ngo ivyo naciyemwo.
biroroshe because you want to tell your stories. Mugabo umuririmbyi afise only one source of composition is the gospel. Amen. We tell the story au majuscule. We don't tell our stories. Nimba wifuza guproduza une génération y'abantu bubaha Imana bahesha Imana icubahiro, tell the gospel. Reka ndababwire. The gospel is not popular. L'évangile n'est pas populaire. Ngenda kubwire. It has survived time. Il a survécu au test du temps. Indirimbo zashobora kutonga ama views menshi kuko utavuze inkuru ziryohera abantu. Ngenda kubwire. L'évangile yami réussi ça au test du temps, messieurs. Parce que ce n'est pas notre histoire, c'est l'histoire de Dieu. Et il est le maître de l'histoire. Amen. Il est le maître de l'histoire. En quelques mots, tu vas dire ce que Dieu a accompli dans l'histoire en Jésus-Christ. Ningene ivyo bintu bitavya indirimbo vyo bari ikigabaje. Ni kuvuga l'Éternel, Dieu puissant, il agit ku buryo les êtres humains ne peuvent que chanter. Alléluia. And I like it. Nous chantons parce que toi, tangari kilimani hejeje gukora. Et on va voir. Ndakunda majambo muri Yesaya 12 no kwifuza ko muyagumana hafi 1 à 6. Mais kubera fatanye na Exode 15 1 à 2, reka duhere muri Exode. Turabe ingene kuririmba na l'œuvre salvatrice de Dieu bifatanye. Exode chapitre 15 verset 1 à 2. Exode chapitre 15 verset 1 au verset 2. Maze Mose na Israeli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo. Ndaririmbira Uhoraho kuko ari n'intsinzi y'agahebuza. Ifarasi n'uyigenderako yabinuze mu kiyaga. Verset 2. Uhoraho ni inkomezi zanje n'indirimbo yanje, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanje, nanje ndamuhimbaza. I love gusubira mu murongo wa kabiri. God is my song. Hallelujah. Hallelujah. Dieu est ma chanson. He is my song because he is my salvation. That's why we sing in churches. Nuko Imana ariyo ndirimbo yacu. Kandi ni indirimbo yacu kuko yaduhindukiye agakiza. Ariko dusome Yesaya, turabe iyo relation entre agakiza n'indirimbo. 12 versets 1 à 6. My favorite verses. Yesaya chapitre 12 verset 1 au verset 6. Natujyane. Titre ivuga ngo ushimire Uhoraho imbabazi ziwe. Kuri uwo munsi uzovuga, turi muri Yesaya, Isaïe 12 1 à 6. Kuri uwo munsi uzovuga utuhoraho ndagukengurukiye. Kuko naho wandakiye uburake bwawe burahwamye, nawe uramporahoje. Eheraba Imana niyo gakiza kanje, nzokwama nizigira sintinye, kuko Uhoraho Yehova ariwe nkomezi zanje n'indirimbo yanje, kandi yacitse iki agakiza kanje. Nico gituma muzovoma n'umunezero mu mariba y'agakiza. Kandi kuri uwo munsi muzovuga muti nimukengurukire Uhoraho, mwambaze izina ryiwe, mwamamaze ibikorwa vy'yo mahanga, mumenyekanishe izina ryiwe ko rishizwe hejuru. Muririmbire Uhoraho kuko yakoze ibyiza bihambaye,
ivyo ni ivyamamare mw'isi yose. Semerera uvuge cane yewe uba Isiyoni, kuko uwera w'Abisirayeli ari hagati muri wewe kandi ahambaye. Amen. 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 Dusanga ari l'Evangile canke inkuru y'agakiza ari ivyara indirimbo. On ne sait pas d'inventer, ivyo turigisha ni inkuru y'agakiza ivyara indirimbo. Et ces versets tuje gusoma ziri plus que évident. Ndazitevye ko nosanga ndiko ndasubira mu majambo nyene. Alors, reka turabe rero, twari twavuze ingene umuziki ari igikoresho gitransmit ivyiyumviro, gikabura ibigumbagumba kandi censita des comportements. Uro turabe ingene ubutumwa bwiza vy'ukuri bukora ivyo bintu bitatu vyose. Iyo ariko turiko turaririmba vy'ukuri, turabe ingene bigenda. Iyo l'Evangile iri kwiraririmbwa mu ndirimbo, ivyara ibigumbagumba. Hébreux chapitre 13 verset 15 à 16. Ntuguma dusoma iyo mirongo, niyo mpamvu muriko murayiraba ngo muyandike. Igikorwa c'umusaraba gitegeza kuvyara ibigumbagumba mu muntu. Kandi umuntu aririmba ko yitegereje yatahuye ako gakiza. Ako nako iyo wagatahuye kavyara des émotions. Hari ibigumbagumba bitandukanye Evangile ivyara mu muntu. Biratandukanye. Kandi ivyo navyo biba transmise dans les chansons. Canke les chansons zacu zikevea ivyo bigumbagumba. Ikigumbagumba co gutinya Imana, kuyinezererwa, kuyikunda, kuyishimira, kuyihayagiza, kuyibwira bose, kuyizera, kuyizigira, kuyikurikira, kuyumvira, wumva ushaka kumatana n'iyo Mana. Ikigumbagumba co kwiyegura. I give myself away. Kuko l'Evangile ituma wumva wo kwiyegurira uwagukunze kandi akagucungura. Alors l'Evangile iyo iri kwiraririmbwa vy'ukuri ivyara ibigumbagumba vyejejwe mu bantu. Turashaka ko abantu bakunda Imana, Evangile ni ivyara ivyo bigumbagumba. Turashaka ko abantu bayinezerererwa. Turashaka ko abantu bayihurumbira. Turashaka ko abantu bayiyegurira. Ikizobashikana aho hantu ni ubutumwa bwiza. Ubwa kabiri, ubutumwa bwiza iyo buririmbwe mu ndirimbo buvyara bw'insita des comportements zihwanye n'ijambo ry'Imana. Iyo turiko turakompoza turakunda kubishisha ngo twifuza ko indirimbo zacu ngo zihindure iki? Zihindura abantu. Mugabo indirimbo si ihindura abantu, c'est l'Evangile qui transforme. Amen. Amen. C'est l'Evangile qui transforme. C'est pas la chanson qui transforme. C'est l'Evangile qui transforme. Ubwa nyuma, Evangile ihindura ivyumviro vy'abantu. Kubera niyo yonyine ivuga ukuri kubijanye n'icimana iri, c'umuntu yacitse ashobora kuba no muri Kristo Yesu. Ico Yesu Kristo yakoze, insobanuro z'ico yakoze, kuzogaruka kwiwe n'ibindi. L'Evangile iguhereza une vision, une philosophie, tuma la vie igira un sens. Et c'est l'Evangile. Les chansons umuntu ariko araziririmba akumva ariko araronka a whole world view shasha. Ingera abona isi n'ingera abona ubuzima bigahindurwa n'indirimbo. Kubera l'Evangile iduheza ivyumviro bishasha bihwanye n'ijambo ry'Imana. Ndiko nditegura kurangiza. None iyo Evangile imeze gutyo, ihindura gutyo, ivyara ivyo bintu byose twavuze, mbega iyo Evangile imeze gute? Nagira mvuge ingingo zitanu zishigikiye ubutumwa bwiza, kugira nimba turirimba
nimba dukompoze l'évangile. Est-ce qu'il y a un écart? C'est pas beaucoup. Ok, c'est charmé, mais voilà. Murabona dufise ingingo zitanu. Ivyanditswe vyera bivuga ico Imana iri. Ivyanditswe vyera bivuga ico Imana iri. Umuntu Yesu Kristo, kwizera no kwihana hamwe n'ibihe vyose canke éternité. Alors, je crois que en chantant l'évangile, turiko turasubiramwo inkuru y'agakiza. Alors, ivyanditswe vyera bitubwira ko Imana yera, igororotse, yuzuye urukundo, yamaho, kandi yaturemye mu ishusho yayo ngo tuyinezererwe tuyubahisha. L'évangile itubwira ku Mana muremye uko imeze, uko iteye, n'icatumye vyose bibaho. Icatumye vyose bibaho ni icubahiro cayo, igituma turiho ni icubahiro cayo. Ivyo vyose bitubwira iyo Mana ingene imeze, ko ari Imana yifuza gusangira ubusabane n'ivyaremwe vyayo, mugabo ikaguma ari Imana yitandukanije, naho isangira ubusabane n'ivyaremwe, ikaguma ari Imana yitandukanije mu kwera no mu kugororoka. Naho umuntu yatewe iteka ngo asangire ubusabane n'Imana, dusanga yahisemo kugarariza, aca arononekara ku buryo adashobora kwihindura atabihawe n'ubuntu bw'Imana. Invitation ya communion umuntu yarayihojese, kandi igihe ayihojeta twese twarayihojese. Aje ndabaza ninde muri mwebwe ikintu cigeze kumushikira? Neza ko abantu bamwe bamaze kubona kera turi muri secondaire canke twaba turi muri primaire, ukumva umwana akubwiye ngo jenga ntumubone gutya ngo mba niga mu Bufaransa. Tuti vyagenze gute? Ngo reka shareka umutante wacu ngo ari muri Belgique gashaho ngo ntiyansavye mama, ngo mama kanga. Izo nkuru murazizi, ngo mama aranga, ngo ntiyondungika ngo ndacari muto, mugesera aho mama, none mfiriye mu Burundi. Vyarashika umwana agatubwira ingene ababaye, ingene abavyeyi banse yuko aja hanze, kandi kwera ubu nabaye umuvyeyi sinofata umwana w'imyaka 9 ngo ndamwikure ngo agiye mu Bufaransa. Ntegeza kumwirera nkabona ngene ndamwirereye, nkamuhereza amavore, nkamuhereza urufatiro rwiza rw'ijambo ry'Imana. Niyagenda nimba tuzovana ujya mwanya w'umwana bana n'umuvyeyi n'umwanya ukomeye cyane, kandi ababwiye nta muntu ashobora kugusubirira muri uwo mwanya. Hari indi myaka umwana bisaba umurere, kumurera neza bisaba umuhaka distance, uwo mwanya ashobora kuja hanze. Ariko twico gihe twabitahura, ariko papa akaga ko ngenda none ubundi uko turi kumwe ndamumariye iki canke wamariye iki, yareka nkigira mu Bufaransa. Igihe muvyeyi yavuga no à l'invitation, yaravuze natwebwe iyo no iratwafecta. Igihe Adamu ahojeta l'offre, nitwe twari tuyihojese. Twarahojese Imana, tunakengera son invitation à communier avec lui. Muga ikibazo nuko tudashobora kwikura Imana ngo tugume turi neutre, turi ahantu hagati na hagati. Twace tugwa amaboko y'ikibi, amaboko y'icaha, amaboko ya Satani, duhinduka abaja b'icaha kandi duhinduka imbohe za Satani, ku buryo sans la grâce de Dieu atari muri tugashobora kwikiza. Hanyuma Yesu Kristo aza kufa ku musaraba ku bwacu, arungitswe n'Imana Data, yatwiyumviriye kandi kivuga ku mugambi w'agakiza ibyo byose bitarabaho. Afa urupfu rwo kutugira mu gishingo, kandi afa urupfu ruhwamika uburake bw'Imana mu kibanza cacu, kugira ngo uwizera kandi yihanye aronke ingabire y'ubugingo budashira.
mugabo kubera umuntu adashobora kwikiza atabihawe n'ubuntu bw'Imana, uku kwizera n'ukwihana bishoboka kubera gusa ari ingabire ya mpwemu yera. Maze mpwemu iramushoboje kwihana no kwizera, agahabwa ubugingo budashira, agacaho ubuzima bwo kwiyegurira Imana ngo anezereze Imana muri Kristo Yesu yamucunguye, ngo abeho ubuzima bwejejwe gushika Yesu Kristo azogarukira. Turarangiza, abizeye bazoja kubana n'Imana. Turangiriza ngaha aho umuntu yaguye ava. Abizeye bazoja kubana n'Imana, bayirabe ubwiza bwayo ibihe byose. Mugabo abatizeye bazotagwa kure yayo mu muriro udahera. Imana idufasha. Ubutumwa bwiza nico nyene, ni inkuru ihera mwiremwa gushika murindi remwa rya kabiri cyangwa la nouvelle création. Simvuze ko indirimbo yawe yose iteza gushishiramwo ivyo bintu byose. Amakantike ya kera niko yari yubatse. Amakantike ya kera ibice byaba vyanditse ku buryo hariho une certaine progression kubijanye na révélation progressive y'umugambi w'agakiza. Zari indirimbo nziza cyane. Uno munsi les gens ont abandonné ce style de composition. Mugabo ntimwambwiye ngo nze kwisha ku ma composition, ivyo zo biganiro c'undi munsi. Ariko kubera twe dukunda gukompoza kuri teme imwe, kera umuntu aririmbye indirimbo imwe yabirimwo amateme yose agize inkuru y'agakiza. C'était seulement progressif. Mugabo twebwe dushaka turirimbe I give myself away. Uwo muntu who is giving himself away habaye iki, yabonye iki, yatahuye iki? You know, ndaje hano kiti yatanguye ivyo n'ikindi kiganiro tuzogira c'ama playlist, ntanguye ngo I give myself away. Man, ukubwira abantu bagire surrender. Surrender is a response. Kwiyegura n'inyishu umuntu atanga ku vyabaye, ku vyo yumvise, ku vyakoretse. Alors, kubera indirimbo zacu zitangura ayo mateme yose, ni vyiza yuko ingene zipangwa uzishize hamwe zivuga the whole story y'agakiza. Ico gihe n'utegura indirimbo akamenya ko kuragira une progression ku buryo uzishize hamwe zivuga iyo nkuru y'agakiza. Ariko ni washobora kompoza indirimbo igashobora gushishamwe ayo mateme yose ya evangile de façon classique, mugabo iyo ndirimbo ukayihereza umudiho uri moderne. Twe muri sala twaratraje indirimbo nk'indirimbo ya Nicole musanzwe muzi. A very good song ihera kuri création gushaka kuri nouvelle création, kandi ikozwe mu buryo buri moderne, mugabo la composition iri classique, yangloba toute l'histoire y'agakiza dans une seule chanson. Ariko kubera abantu batakigira iyo style ya composition, ni vyiza yuko twakomboje ku matema atandukanye, hageze ko turongora ishengero tuzipanga tukazikurikiranya ku buryo zose hamwe zirakonta iyo nkuru y'agakiza. Imana ibahezagire. Turarangije, nizere yuko ibyo twigishije byabafashije. Mwarimu kigira gutyo. Nizere yuko ibyo twizera nk'abanyamuziki ni ibi, ico bikora bivyara ibigumbagumba vyejejwe, bihindura ivyiyumviro kandi bikavyara des comportements zihesha Imana icubahiro. Tuvuze ko evangile yonyene ariyo ivyara indirimbo, nibereye kuvyara indirimbo, ibisigaye vyose ntibirama. Twatangiye kuvuga ingene Imana yaduhaye la musique comme un instrument idasanzwe ikomeye, kandi ko turi parmi les plus privilégiés kwa dufise ce sens de musique. Abandi barayinjoyinga mbwa ntibayiproduisa, ariko mwebwe you produce the sound, you enjoy the sound as you produce the sound. Niteka idasanzwe mwagiriwe, mukoreshe neza ico gikoresho. Imana ibahezagire.